Amakuru menshi ariko aravuga muri kano kanya ariko aremeza neza yuko ingabo z'u Rwanda RDF zoba zamaze kugota igisagara ca Uvira ndetse ngo n'abandi baba bamaze kwinjirayo mu buryo butagaragara. Ibi biriko biraca ku mbuga zigiye zitandukanye cyane izifasha igihugu cy'u Rwanda na M23 gukora propaganda. Muri kino kiganiro turaje tubabwire uburyo FDNB mu bishoye hariya mu misozi ya Fizi ivyo yabakoreye hambavu y'amadrone bari barungitse kugira ngo bashobore kugaba ibitero ku birindiro vya FARDC biri hariya mu misozi ya Uvira neza na neza Imurongwe. Muri kino kiganiro turaje tubabwire tunabeshuze amakuru ariko aravugwa yuko umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo ari ukavimvira ngo woba wamaze gufatwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF na profile yabo AFC M23. Sivyo gusa muri kino kiganiro tuza kuyaga tuvuye ngaho muri Uvira, turaza gusimbya neza na neza muri Minova aho M23 iriko irihibara, aho iriko iratikiza inganda mu buryo bukomeye cyane. Muri make bisa nuko abantu iriko irabamara ikirabica rubozo, abandi nabo baburirwa irengero. Ibi byose turaje tubibabwire muri kino kiganiro, tubabwire amagorwa yamwe mu bene gihugu bari ngaha muri Minova bariko barahura nayo. Ikaze ni karibu wose dukurikirana, uwa duteteka kwa abone wacu nawe utarabikora bikore kugira ngo tubandanye tuba benshi kugira ngo twagura umuryango. Ndagusabe gufyonda like ngaha musi ino video, navyo biratuma kino kiganiro kigera kure, ndetse amadayimoni ava hakurya Kanyaru iyo bagombye kuduhagarikira imbuga yo makoze like ntibabigikunze. Ariko rero bikore kugira ngo dukingire zino mbuga tubahako amakuru nkuko nayibemereye kwama ndabaha amakuru yose agezweho, propaganda zose zica hagiye hatandukanye tuza tukazifyondera ngaha tugashira ukuri hagaragara. Turaje muri kano kanya masaha y'ijoro kugira ngo dushobore kubabwira uko hagorobeje ngaha ku mirongo y'urugamba. Rero mwese murahawe ikaze aho muherereye, shimire cyane vyumva mutima babandi babona yuko hakenewe iki canke kiriya bakaba bambere mu kugikemura kudeshapo. Tunashimire cyane abaduha ivyabo kugira ngo dushobore kubigeza kure mu kuvyamamaza tubiciye muri bino biganiro dukora, nabo turabashimiye cyane. Ikaze rero makino kiganiro cyacu cuno mugoroba mu misozi miremire cyane mu misozi hanamiye territoire ya Uvira. Twababwiye ibijanye n'amadrone agera kuri 2 y'igihugu cy'u Rwanda yari yahagavye ibitero. Amakuru twagiye kuronka nuko hiyadukije n'akandi gatsiko k'abasirikare ngo bagira ku 40. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ba M23 kamakuru ariko arabishikiriza no bari bagombye kugaba ibitero mu buryo bwo hasi infanteri, ariko bo basirikare bagera kuri 47 b'igisirikare cy'u Rwanda no babwira yuko atanumwe yasigaye, bose bafashwe mbere, abandi nabo barashwanyaguzwa bafashwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB hariya mu gihugu ca Kongo, aho basanzwe baragiye gutanga umusada wo kugira ngo bashobore kugarura amahoro n'umutekano mu Kongomani agarurirwe agateka yisange nk'uri iwabo. Bano basirikare ba RDF 47 mwumve yuko ababatumye, mwumve yuko bataza kugaruka kubera ko bari mu maboko atari ayabo. Aya namakuru atarakoza amaguru hasi, ndetse tuzakomeza kubatoreza tunamenye abo basirikare b'igihugu cy'u Rwanda ico bari bagamije, ndetse turabire hamwe yuko bari bafitaniye isano nibi bitero by'amadrone bari bagavye, ariko drone bazikorora nk'abakorora amababi zisanga zose zashwanyaguritse nkuko nabikoze mu kiganiro na inaba hejeje kubaha abatarasoma kino kiganiro baze kukiraba kugira ngo bashobore kuharabira byinshi. Imbere yuko twinjira ni ikiganiro kigufi cyane udutize no mwanya kugira ngo ukimare atakibazo na kimwe. Imbere yuko twinjira muri Minova turabe amabara uno muhari
wizi nyeshamba RDF biko barakora mu gihugu ca Kongo neza neza muri Minova. Tubanze dusimbire ngaha muri Uvira dukubite shetani dukubita nkwafu kibihuha biriko biravugwa haba ariko barakuza ibihuha ama propaganda menshi yuko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zoba zinjiye mu gisagara ca Uvira kugira ngo zishobore gutangoza ibitero zamaze kugera. Tubabwira yuko n'abagerageje guhiga amakarte directeur bakinjira muri Uvira biyise ngo n'abakongomani murabizi yuko atanumwe yasubiye inyuma. Tosha tunabamenyesha neza yuko hariho n'uwari karagerageza kujabuka mu gihugu cy'u Burundi aciye ku mpaka Kavimvira ariko aza gufatwa matekwa kubera ko bamugize ko makenga nayo makarte directeur yabo ko yari mashasha kandi amakuru yari yamaze gutangatangwa kandi amakarte directeur ku bakongomani bazi yuko ari hafi guhera kandi abayafise yamaze gusaza. Rero iyi propaganda yo kuvuga yuko buba binjiye muri Uvira cyane bariko baragerageza kuhinjira n'umubabaro n'agahinda n'amaganya y'ivyo bariko barabonera ku mirongo y'urugamba. M23 imeze nk'umuntu yagwaye paralyse pour le moment nta nguvu igifise. Donc birabonekana neza yuko ari wa mwabo bagarukanye na Bascorpia n'abandi kugira ngo bikunde bashobore kuronka uruvugiro rw'ivyo bafonda kugira ngo bashobore guhenda abakongomani ndetse n'abandi no kuremesha abanyarwanda bemeye gutamikwa ikinyoma kugira ngo bashobore kumenya ukuri. Rero abariko bavuga ngo M23 ngo hari ngo abinjiye muri Uvira nta wo bihari ariko abo babinjiye bose murabizi nta numwe asoka. N'abahinjiye ba Wiringoma murabizi Colonel Wiringoma ko yapfiriye muri Uvira gutero cyabereye Karundu n'umukoshi kuri ku gihugu cy'u Rwanda igihe cyose bazogerageza kwinjira mu gisagara cya Uvira. Hariho abandi makuru karavugwa yuko ku mupaka igihugu cy'u Burundi gihuza n'igihugu cya Kongo Kavimvira ngo woba wamaze gufatwa ngo na M23. Mes chers amis, iyo ndababara cyane iyo mbonye abarundi ndetse n'abakongomani bariko barambaza amakuru nkaya ibikoko murabona yuko vyoshoboka yuko Kavimvira yofatwa. Mes chers amis, tuze turayungura ivyo batubwiye ntuzite tuvyemera. Hariho abariko barambaza ino nkuru n'ubwoba bwinshi ngo bimeze gute. Kavimvira imeze neza, abakongomani barinjira mu Burundi, abarundi baraja gukora imirimo yabo muri Kongo atakibazo na kimwe na frontiere iruguruye kandi umutekano ntusanzwe, umutekano urakomeye. Ku ruhande rwa Kongo FARDC irahari, abazarendo barahari, ku ruhande rw'u Burundi abasirikare barahari ndetse n'igipolisi kirahari kandi n'ukuri ibintu bimeze neza. Abariko barahendwa rero yuko M23 bayishitse Kavimvira kiretse M23 yoba yagurutse ikigira amajini ikanyika igacinyegurukira kuri Kavimvira. Ivyo birashoboka naho murabizi ko amajini nayo atinya urusoro kubi. Amajini ntashobora guturukira ahantu hari urusasu, ibi murabizi. Ntabwo rero ivyo vyokunda na propaganda ariko arakogwa kugira ngo berekane neza yuko M23 kirakora ibintu naho shwi nta vyirimwo. Irikira kubitwa Minembwe, irikira kubitwa mu misozi ya Uvira. Twabwiye n'abasore bane bakaranze bakabakubita igica mu Burundi. Twarababwiye ambiscade yabaye ku munsi wejo aho bari bavanye avitayema Bukavu bayizana muri Minembwe, imodoka zigira kuri zitandatu. Abano basore baneva bafashe zino nyesha batanu rusoro namwe rusohotse aho amakuru mfise yabari ku mirongo y'urugamba. Abano basore baneva barumvisa no makuru ndetse n'aba bahibu barumvisa amakuru yuko hariko haraza imodoka z'amavitayema zivuye mu gisagara cya Bukavu. Niko guca baje hamwe baratekana avuga ati ico gukora ni kibanza. Baje hamwe bagira inama maze nagenda babwire yuko zino modoka zigira kuri zitandatu zarimwe abasirikare, zarimwe ibiribwa vyizinyesha amazigo y'u Rwanda ziriko zirerekeza ngaha mu Minembwe. Bose bafashiwe matekwa atanu rusoro na rumwe rusohotse. Mushobora kwibaza ati operation yagenze gute, ariko ni operation yakozwe mu bwitonzi ntangire nkuko muzi yuko igisirikare cyo gisanzwe kibikora. Operation yakozwe atandura atanurwamo aho M23 yisanze mu kazingi k'abasore b'abahibu n'abasore baneva bababwira ati manika amaboko. Bahita baramanika amaboko atarusoro namwe rusohotse. Mu byo barafatanywe amafu, barafatanywe imiceri, ibiharage, barafatanywe n'inyama zo magopo, amasardine, barafatanywe n'ibigwanisho byinshi ndibaza mwagiye murabona ejo mu video yagiye atandukanye. Ahubwo murambabarire, hari video nashize muri video nayo nagize kubera ko nari narushe mu mutwe sanga nihenze ndabaha video itariyo, ariko hariho video yanyawe y'ibigwanisho bagiye barabaka. Rero ibi byose mumve yuko ari kuba bidasanzwe bituma zino nyeshamba zo muri RDF ziturubura mu mutwe zikagira ibibazo vyihungabana nkuko amakuru yacu
abandanya bishikiriza. Abari ku mirongo y'urugamba batubwira yuko akumwasi kamaze gushoboka kandi koko karashobotse ko turiko turabona neza yuko batariko baradivansinga naho bagireze baragavye igitero, ahubwo basanga bikwega ikara mu gashambara magasanga barakubiswe naho bari barahirukanwe. Abariko barahendwa ibintu n'ibindi biri ku mirongo y'urugamba narababwiye neza yuko aha kuri BF news ariho amakuru yose azoza araca, akabuzanya Rwanda ni hazoza aranyura amakuru yose, inkuru yose izoba itaragwa kw'ivumbi, inkuru yose izoba ikiri ubushasha, ikiri umuruturutu, muzoyisanga ngaha ntandi muzoyisanga. Mwe mutari abonesha, mutarakora abone cyangwa mutarakora subscribe, mwaracerewe cyane. Karibu mu bikore kugira ngo mubandanye mubana natwe, mubandanye mubana n'abandi mu biganiro n'amakuru tuza turabashikiriza umunsi kundi. Rero ubu Uvira no genda babwire yuko Uvira tagakaciro, Uvira irarinzwe n'igisirikare gikomeye cyane muri Afrika yose ndetse no kwisi yose. Igisirikare cy'u Burundi FDNB na discipline hejuru cyane, bari mu gisagara cya Uvira ndetse bakanarinda bikomeye cyane none mupaka wa Kavimvira. Abariko baravuga yuko Kavimvira ngo M23 yahanukiriye, ntituri kumwe. Abo turi kumwe twumve ibi ndiko ndababwira yuko ibintu bimeze neza, atakibazo na kimwe kihari. Nkongera nkababwira yuko Uvira irinzwe cyane, ikarindwa na ba basore Samia Suluhu yatiza Felix Antoine Tshisekedi Chirombo, akababwira ati genda mufashiriza Kongomani barusha bamaze imyaka 30 mu buja bwa leta y'u Rwanda, mushoboye gukosora ikosa. Aba basore bose ba Tanzania barahari. Ba basore bo kwa Lorenzo muri Angola nabo baribere mu gisagara cya Uvira nk'abarinda umutekano w'igisagara cya Uvira. Tutibagiye ba basore ba Eric Prince ba Blackwater aribo banategura udutendo tubera mu birere mu gihe inyeshamba z'u Rwanda ziheze zikarekura kadrone bagatoza intoki bakagasamira hejuru, atakibazo na kimwe, atanico zironona. Niyo makuru mu gisagara cya Uvira no babwira, mwoye guhendwa mubwirwa ibitari byo byabagomba kugira ama propaganda. Ikindi no babwira nuko ubu nyene ni ibintu vyihutirwa, ni alert y'ibiriko biraba hano muri Minova n'agace kafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda haraciye kitari gito. Ariko meje kubabwira inkuru yo muri Minova, ndaje ndababwire ibijanye n'abasirikare bakuru b'u Rwanda baguye muri RDC, abasirikare superieur mu migwano yari kirabera ngaha muri Karehe kuri uno munsi w'igikerezo rya 12. Mes chers amis, ku mpande zose ntabwo ibintu vyoroshe. M23 ikira kubitwa à gauche à droite, abandi bava gukira kubitwa douche no muri Karehe. Abasirikare b'u Rwanda batari bake, amakuru nakiriye muri uno mugoroba, les officiers supérieurs nabo bashoboye kugwa ku mirongo y'urugamba. Reka ndabasomera itangazo ryo kuri uno munsi w'igerekezo rya 12 uku kwezi kwandamukiza uno mwaka turimo. Ni itangazo ryihutirwa. Minova RDF iriko irakora kabishe mu kwica no gufata ugwaruka ku nguvu nyuma yo gutakaza abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba. Neza na neza turi muri Sud Kivu, haravugwa umutekano ko akajijwe mu gisagara ca Minova kuva mu gatondo ko kuri uyu w'Imana wa Dimanche genekerezo rya 12. Abanyarwanda bavuga ngo ni mata, ukwezi kwa kane bakwita mata, ariko twebwe nindamukiza. Nkuko amakuru ava mu bene gihugu bavuga ko abasirikare ba ASM 23 RDF bariko baragenzura aka karere, bakoze isaka rikomeye cyane mu mazu menshi. Iryo saka rivugwa ko rifise intumbero yo kurondera ibigwanisho n'ibindi bintu vyotuma umutekano uhungabana, ariko ivyo ni binyoma vyizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Inyuma y'ibitero vyakozwe n'abazarendo aho bitwa muri Ziraro mu misozi miremire y'akarere ka Karehe, aho ingabo ziriko ziragerageza kuzibira ico gihombo mu gufata ugwaruka rwo muri Minova ku nguvu, abanse bakicwa kugira ngo zongere igitigiri nyamwinshi c'abasirikare bo kugwana muri RDC. Abo basore bariko barajanwa ahantu hatazi. Nukuri abenshi muza kudukurikirana, ndafise video. Abatari mu groupe ya WhatsApp muze kwanyandikira kuri nimero mbona kuri screen cyangwa kugira tubashire mu groupe ya WhatsApp mubone ngene abana muri Minova bariko barahohoterwa, kuko ni video ntashobora gushira kuri no rubuga mu kurinda umutekano wa runo rubuga. RDF novuga yuko
yahunze urugamba aho bitwa muri Ziraro inyuma yo gukubitwa bikomeye n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo nkuko amakuru adushikira. Ingabo z'u Rwanda za M23 zari zavuze ko zafashe Kishunguti Iziraro, akarere ka Karehe yo muri ni mu ntara ya Sud Kivu, ariko zarahunze ibitero by'abazalendo n'abasikare b'abarundi aho ugwaruka rw'abagwanyi ba patriote b'Abanyekongo hamwe na FARDC n'abagabo n'abasikare b'abarundi bahanganye nabo bagwanyi ba M23 kuri uyu wa 11 no kuri uwa 12 ndamukiza uno mwaka turi mu wa 2026. Vyatumye cyane abasirikare batari bake b'u Rwanda bahapfira, abandi barahunga. Rero ubu tuvugana iyi Kishunguti iri mu maboko y'abasirikare ba FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi nkuko amakuru yacu ariko aravayo kuri rino gerekerezo rya 12. Mu makuru ava Kishunguti avuga yuko koloneli w'umuzalendo Eric ariko arabisigura mu ka video yakoze, ariko arababwira ukungene situation actuelle yo muri ako gace bimeze. Tuca tunababwira ko ahanyene muri Karene ko ndababwira les officiers supérieurs zo muri RDF batari bake tutaramenya n'igitigiri bamaze kumenyekana yuko bamaze kuba bahasiga ubuzima mu migwano ibaye uno munsi no ku munsi wejo urangiye. Anamakuru novuga yuko muri rino joro nari kurara nababwiye uko vyifashe, ariko kubante iteka bakora subscribe navuze ati sishobora kurara ntabasangije ino nkuru narijya itarakoza amaguru hasi. Shimire cyane mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro kigufi cyane cyarimo amakuru asisangwa, amakuru azira ibihuha, ariko mirongo y'urugamba les update. Nizera yuko mwakomeje kuryoherwa n'umunsi w'Imana mwiza, mukomeze muroranirwa mu byanyu no mu banyu, ndetse ku munsi wejo mutangura imirimo yanyu mumeze neza, kandi Uwiteka Imana akomeze kubarabirira impande zose, inahezagire ibikorwa vy'amaboko yanyu. Jewe nitwa Cody the Black, ini BF4 News. Bye bye.